muvyeyi wifuza kugira amagara meza. Ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku nshuro ya kane ryageze kuva kw'igenekerezo ry'icenda gushika ku rya 11 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 harategekanijwe ihuriro ridasanzwe rizohuza abakenyezi b'imboneza bavuye mu mihingo itandukanye y'isi. Iryo huriro rizoba rihagarikiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, rikaba ryatunganijwe n'ubutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi. Ibikorwa vy'iryo huriro bizokurikiranwa ikibiriraho ku mbuga zikurikira: @Ntare House, @OPDD Burundi, no mu binyamakuru bitandukanye bikorera hano mu Burundi, eka n'ivyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Icivugo c'uyu mwaka kikaba kivuga kiti uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushikira iterambere rirama. Ibikorwa vy'iryo huriro bizobera mu nzu y'amanama iri ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ikiriri. Twese hamwe twiteho kuvyara ku rugero nk'inzira nziza idushikana kw'iterambere rirama.